Kuva mu myaka y'ibihumbi 2000 Ubushinwa bwarongereje imfashanyo yabwo n'imigambi burangurira muri Afrika. Nko mu vy'ubudandaji, Ubushinwa buheruka gutangaza ko bugiye guheba burundu amakori y'ibidandazwa vyinjira bivuye mu bihugu bikiri inyuma mu nzira y'amajambere turimo. Ngo ni mu ntumbero yo guteza imbere ivyo guhanahana ibidandazwa hagati yabo n'ivyo bihugu. Ubushinwa kizoba kibaye igihugu ca mbere mu bihugu rutura mu vy'ubutunzi gishikiriye intambwe nk'iyo. Aha turiko tuvuga mu vyo guteza imbere urudandazwa ruva mu bihugu bikiri inyuma mu nzira y'amajambere. Ikintu umuntu ashobora kwibaza, ubwo imfashanyo y'Ubushinwa kuri Afrika yofatwa nk'akaryo canke nk'umutego? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no muzi. Mwiriwe, ni David, nizere ko meze neza. Imfashanyo no korohereza abanyafrika mu rudandazwa vyatumye Ubushinwa buronka ikibanza kinini mu vy'ubutunzi no mu vya politike kuri uyu mugabane. Burundi naco ni kimwe mu bihugu vyinshi vyo muri Afrika vyaronse imfashanyo y'Ubushinwa. Ibiro vy'umukuru w'igihugu, inyubakwa za kaminuza nderabigisha NS, ibitaro vya Mpanda n'ibindi ni zimwe mu nyubakwa Burundi bukesha Ubushinwa. Ubushinwa mbere bugiye no kubaka inyubako izokoreramwo ubushikiranganji bw'imigenderanire co kimwe no gusanura ikibuga c'indege Melchior Ndadaye c'Ibujumbura. Rero ku rwego mpuzamakungu iyo mfashanyo witera amakenga abatari bake. Mu mwaka wa 2021 inkuru y'ikibuga ca Entebbe mu Buganda cavugwa ko kigiye gufatwa n'Abashinwa yaravugishije abatari bake. Ico kibuga cari cubatswe ku ngurane y'amamiliyoni 207 y'amadolari Ubuganda bwari bwasavye mu banki y'Abashinwa Exim. Ico kibuga cahavuye gifatwa nk'ikimenyetso kigaragaza ingene imfashanyo y'Abashinwa itamara nziza ku mareta yo muri Afrika. Hariho rero ababona izo mfashanyo nk'umutego wo guta ibihugu vya Afrika mu madeni bitazoshobora kuvamwo. Uca usanga izo nyubakwa zigaruka mu minwe y'Abashinwa. Wu Peng yaramutswa ibibazo bijanye na Afrika muri leta y'Ubushinwa mu bihumbi 2021 yari yamirije ayo makuru. Yavuga ko amafaranga Ubushinwa butanga ku bihugu vya Afrika kugira ngo bikore imigambi atari umutego w'amadeni, ngo vyavugwa n'abashaka kwerekana isura atariyo y'Ubushinwa. Ikindi yavuze nuko atanyubakwa nimwe mu migambi yafashwe mu mugongo n'Abashinwa muri Afrika yo bimaze gufatwa ngo irisubijwe. Tugaruke gato ku vyigwa vyigeze gukorwa vyasanze Ubushinwa ari cyo gihugu gifitiwe amadeni menshi n'ibihugu vyo muri Afrika yo musi ya Sahara. Nko mu madeni ivyo bihugu vyari bifise mu bihumbi 2020, Ubushinwa buheraniwemwo ibice 62%, aho mu bihumbi 2000 ayo madeni yagera ku bice 3% gusa. Ingurane z'Abashinwa akenshi ngo ziba zifise inyungu nyinshi kuruta ingurane z'ibihugu vyo mu burengero. Ikindi nuko ziba zifise igihe gito co kwishura nk'uko bivugwa na BBC. Imfashanyo y'Abashinwa ntigarukira ku gutanga amahera gusa. Amashirahamwe y'Abashinwa kenshi arakunda gutumwa ko mu nyubakwa zitandukanye Ubushinwa buba buriko burakora. Ivyo ngo usanga bigabanya uguhiganwa hagati y'amashirahamwe y'Abashinwa n'ayindani mu bihugu. Nk'akarorero, amasezerano yo kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu Ibujumbura ahanini yahawe amashirahamwe y'Abashinwa. Ni hamwe usanga kandi amafaranga yose asubira mu minwe y'Abashinwa, ngo bica birangira atakinini afashije mu gutanga akazi mu bihugu birangurirwamwo ya migambi. Ikintu gitera impari cyane ngo nuko Ubushinwa usanga budashira imbere intwaro ya demokrasi n'intwaro ibereye. Kubw'ibihugu vya Buraya na leta zunze ubumwe za Amerika, ngo muri Afrika Ubushinwa ntibushiraho amategeko ya politike ku mfashanyo butanga. Ivyo navyo bitandukanye n'ingendo y'ibihugu vyo mu burengero. Ngo vyo bikunda gusaba ko habaho ibitegerezwa gushirwa mu ngiro imbere yo gutanga imfashanyo. Aho twovuga nk'ibijanye no kubahiriza agateka kazina muntu, gutsimbataza intwaro rusangi n'ibindi. Ivyo ngo biragira ingaruka yuko ibihugu vya Afrika bica bibandanya guciniza agateka kazina muntu ataco vyinona. Kuri cya kibazo cy'uko imfashanyo y'Abashinwa yoba ari umutego, Ubushinwa ngo ni umufatanyabikorwa wo kubifasha mu guhunga umutego w'ubukene. Ngo nta mutego w'amadeni butera ibihugu vya Afrika. Vyavuzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Ubushinwa igihe yishura kuri ico kibazo.
Wang Wenbin ati Ubushinwa buraha agaciro kanini ikibazo c'amadeni y'ibihugu vya Afrika kandi bugafasha ibihugu vya Afrika kuvyifatamo neza. Mbega nawe uvyibaza kwiki? Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira kuwa mbere.